Imana yacu nishimwe. Turashimiye Imana Data wa twese yabanye natwe, ikatuzigama ikatugirira neza, ikaduha kurangiza indwi amahoro, tukaba dutanguye iyindi turi bazima dushima Imana. Birashoboka ko hari abarangije ino ndwi bagwaye, birashoboka ko hari abahuye n'ibibazo, turabaremesha tubabwira ngo mwihangane, mw'isi niko bimeze. Ariko kandi hari n'abandi bakomeye, nawe uracakomeye, nivyo gushimira Imana. Imana yacu nishimwe. None rero twagomba dusangira amajambo y'Imana muri iki kiganiro c'urufatiro rw'amasengesho, kugira ngo turonke ijambo rishobora kuturongora muri indwi yose tugiye gutangura. Ndabifurije kuzorongorwa n'Imana. Imana yacu nihabwa icubahiro. Amajambo y'Imana turayasoma mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uko bwanditswe na Luka igice ca 19 duhereye ku murongo w'9. Havuga ngo Yesu amuvugako ati uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icari carazimiye. Imana ishimwe. Ngaha tuhabona inkuru y'umuntu yitwa Zakayo. Amateka avuga ko Zakayo ubu yari umutoza kori. Akazi ka Zakayo kari ako gutoza ikori ry'igihugu, kugira ngo igihugu kironke amafaranga, kugira ngo igihugu kironke uburyo gikoresha. Bisaba ko abantu bo mu gihugu, abene gihugu, batanga amakori y'ivyo bakora ku nyungu baronka, kugira ngo igihugu naco gishobore kubaho, gihemba abakozi, gihemba abasirikare, kizana imiti, kivura abanyagihugu, cubaka amashure, gikora amabarabara n'ibindi. Zakayo rero ubu mutoza kori yama bikora, ariko uko yabikora yarafise ikintu yama yirengerezako, yarafise abantu yama yiba, akabatoza amakori arenze ayategerezwa. Birashoboka ko amwe ashobora kuba yarayashikana, ayandi ntanayashikane. Umunsi umwe Yesu amwiyumvirako, aravuga ati na Zakayo, naho ari muri iyi situwasiyo, n'umwana wa Aburahamu, nawe nyene naraje kugira ngo ubugingo bwiwe bucungurwe, naje kugira ngo ubugingo bwiwe butabagwe. Ntakwiye kuguma muri ibi bintu, ntakwiye gusigara muri ibi bintu. Yesu ngo afashe inzira, ariko agenda kwa Zakayo. Zakayo ntiyarazi yuko agendewe n'umwami, nawe ngo aca arirukanga kubera ari mugufi, yurira igiti kugira ngo ashobore kubona umwami Yesu. Ariko Yesu amushikiriye aramubwira ngo ururuka Zakayo, ururuka, uyu munsi ndarari wawe. Imana yacu nishimwe. Maze Zakayo amaze kururuka, jambo ry'Imana rivuga ngo aca muvugako, aravuga ngo n'ubu n'umwana wa Aburahamu, naho abantu bose b'abadandaza bamutinya, naho abantu bose bagomba kumenya hari kugira bahakwepe, n'umwana wa Aburahamu nawe nyene agomba kuronka agakiza, nawe nyene agomba gushikirwa n'agakiza k'Imana kabonerwa muri Yesu Kristo. Imana ishimwe. Zakayo ngo aca arururuka ubwo nyene, abwira Yesu atabona agunze Yesu, ngira ndabarihe kane. Yesu aca aravuga ngo umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icari carazimiye. N'aya majambo y'Imana birashoboka ko utarubizi, n'ubu Yesu aracakurondera kandi arakurindiriye, aragomba kuguha ubugingo budashira. Ntaco bitwaye ivyakunaniye, ivyagutsinze, ivyo waciyemwo bikakunesha. Yesu ariteguye kugirira imbabazi. Imana ibahezagire. Mana turagushimiye ku muntu wese
amenye ko waje kugira ngo ubugingo bwiwe bukizwe. Umuntu wese yofata ingingo yo kuguhindukirira umukize, kandi agakiza kawe kinjire mu nzu yiwe, kubwa Kristo Yesu umwami wacu niho tubisenze. Amen.